Twongeye kubaramutsa mwe banywanyi mudahwema gukurikirana iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru yibanda kuba biri kuvugwa ku gateka kazina muntu, biba biri kuvugwa mu cibano, biba biri kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, biba biri kuvugwa muri politike ndetse na bya bindi byose muba mwaranyigejwe turabitohoza amaze tukabaha ido n'ido. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Ibyo abasirikare b'Abarundi bari guhura nabyo muri Kongo birateye agahinda, birateye isoni no kuba ntaco leta iriko irabikoraho. Hari byinshi twabateguriye kuri ino nkuru, muraza kubikurikira muri ino nkuru twabateguriye. Turaza no kubabwira kandi ko gushika mu mwaka wa 2022 mu ntara ya Gitega, ikomine yaza imbere y'izindi mu yafise abagendana amagara yo mu mutwe atifashe neza ari mutaho. Iyo nkuru nayo hari byinshi twabateguriyeho, muraza kubikurikira muri ino makuru twabateguriye. Si ibyo gusa, ndetse hari n'ibindi byinshi twabateguriye nabyo muraza kubikurikira nimukurikira aya makuru twabateguriye. Musabwa gukanda kuri sabone kugira ngo uko tujijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Nk'uko twari twababwiye mu ntango z'aya makuru, amakuru yacu tutatangurire ku nkuru y'umubabaro iri kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi. North Kivu, abasirikare b'u Burundi baratabaza. Ku wa gatandatu iheze n'imiburiburi abasirikare 8 barishwe muri Kongo. Mu ndwi zitatu gusa abashika 19 barishwe. Imiryango y'abasirikare bishwe yose ntibimenyeshwa. Abimenyeshejwe nabo bikorwa mu iterabwoba, abasirikare bajanwa i Kongo giturumbuko batategujwe. Abatinye kugenda bashobora no kwicwa mu nzira. Umusirikari azi neza ibibera muri Kongo yatwandikiye ati: amahoro, ndipfuza ko mwogera akamo muteye ku nzirakarengane z'abasirikare bariko bagwa muri Kongo. Utabizi womenga nta kiriko kiraba, ariko inganda ziguma zitikira mu gacerere. Ikibabaje gusuma nuko umuryango uburiye uwabo muri Kongo umengo ufise ikosa ryo kubura. Mu bisanzwe umusirikare apfuye agize isanganya ry'akazi, umuryango barawubikira hanyuma agatunganywa ibyerekeye ipfubwa ryiwe. Ariko umusirikare aguye muri Kongo atomboye, umuryango wiwe ubyumva umengo ni igihuha. Baje kubikira naho hajamwo n'iterabwoba ko ataco bobaza ubuje kubabikira, ahubwo ko bokwitegurira amaziko, ibindi bakazobibariza muri etati majoro generali. Kuva ku itariki 18 Ntwarante umwaka wa 2023 haramaze gupfa abasirikare 19. Ku wa gatandatu iheze hapfuye 8. Ariko ibyerekeye ibitigiri biragoye kubimenya kuko hari abatamenyekana, kuko babonye ugenda wanga barakwiyicira. Uno munsi aho bigeze abasirikare ntibabwirwa ko ariyo bagiye. Rero iyo bariko barajayo hari ababyikeka bagasimba imodoka, bakiruka bagaca batorokeramo. Kubw'ubukene abasirikare bafise ubu kugira uje mu butumwa bwo kugarukana amahoro Somalia utari nyine Imana, ni ngombwa ubanze kuja muri Kongo. Ikindi, uburyo abasirikare bafashwemo ntabwo womenya ko ari abantu. Nk'ibiziga by'abarashwe ku wa gatandatu uheze igenekerezo ry'imbere Ndamukiza umwaka wa 2023 byatahanywe mu ijoro ryo ku wa 2 kwezi kwa 4 umwaka wa 2023, kandi atabyuma bikanyisha biriyo. Ikiziga bakiraza hanze mu mbeho, bukeye bagahita bagishira mu ihema. Ibibazo by'abasirikare birahambaye. Kuja gutabara mu mahanga ntawe wabyanka, ariko birakwiriye gutegurwa neza. Ingabo zikarungikwa zifise ibikoresho n'uburyo bikwiriye kandi bijanye n'igikorwa bagiyemo. Igihugu kirakwiriye kwama cubahiriza iteka ry'umusirikare aguye ku rugamba, n'umuryango wiwe ugashikirwa biboneye. Tuvuye kuri iyo nkuru twari twabateguriye ku gisirikare c'u Burundi, dusimbire kuri no nkuru nayo iri kuvuga cyane ku mbuga ngurukana ubumenyi.
gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu ntara ya Gitega ikomine yaza imbere y'izindi mu yafise abagendana amagara yo mu mutwe atifashe neza ni Motaho. Gerard Nibigira umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Gitega amenyesha ko mu matohoza yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 byagaragaye ko abagwayi bangana n'amajana 632 ariko inyuma y'inyigisho no kubakurikirana muri iki gihe boba bashika amajana 464. Ahandi hibonekeza ibiharuro biteye impungenge nk'uko umuyobozi abandanya bishikiriza ni muri komine Bugendana aho ku kwezi hiyahura n'imiburiburi abantu 5 muri iyo komine gusa. Ni mu gihe 2 canke 3 bicwa canke bakicana. Ibyo bikaba ibimenyetso by'uko hatabuze ihungabana ryoba riri muri ako karere. Iyindi komine ni Makebuko ku mutumba Rwezamenyo aho mu muryango umwe usanga nk'abashika 10 canke 12 bagendana ubumuga bwo mu mutwe. Umuyobozi akabona ko ahubwo leta yosahiriza aba bantu bakaza bavurwa ku buntu. Iyo ndongozi ikaba yashikirije ibyo bitigiri aho ishirahamwe Kapamu Foundation ryariko irabira hamwe ibyaranguwe mu nama yatunganijwe Igitega kuri uyu wa 7 Ndamukiza umwaka wa 2023. Tukirika iyo nkuru y'abafite uburwayi bwo mu mutwe ati nta muntu agendana ibikomere seserezamutima ashobora kwiteza imbere. Ihungabana ry'umutima ritwara umunezero ndetse n'ingufu zo kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere. Kubw'ibyo ishirahamwe Kapamu Foundation ryatunganije inama kuri uyu wa 7 Ndamukiza umwaka wa 2023 Igitega mu ntumbero kurabira hamwe ibimaringo c'imyaka 2 iheze ririko rirakorera mu gisata co gukurikirana amagara yo mu mutwe. Ubona ko abarundi n'abarundikazi batari bake bagendana imvune zamuka ku magume yo muri kahise. Kubera ko atawutanga ico adafise kandi utaremye bidakunda ko uremesha abandi. Iryo shirahamwe ryahisemwo gutanga inyigisho ku nzego zitandukanye haba mu gipolisi, mu gisirikare, riraheza riratandukira ikibano. Mu ntara 6 risanzwe rikoreramwo arizo Rutana, Makamba, Rumongi, Gitega, Ngozi na Bujumbura. Kandi aho hose hagiye haboneka intahe z'abahora bagendana baraseserewe mu mitima baraheza barabomora. Nayo muganga Sabiyumva Michel ahamagarira abarundi kwima ikibanza uruhagarara muri bo, stress, kwimenya no gusaba ubufasha igihe bikenewe gukora ariko bakagira umwanya wo kuruhuka, kwinonora ingingo z'umubiri no gufungura neza. Amakuru yacu tasozerere kuri no nkuru iri kuvugwa mu gisata c'indero. Abayobozi b'indero mu ntara basabwa gusuzuma ibiharuro by'abahebye amashuri bitangwa n'abayobozi b'amashuri kuko ngo bimaze kugaragara ko hari abatanga bitari byo. Ibi biharuro by'abahebye amashuri baratangwa na bamwe mu bayobozi b'amashuri birimwo amahinyu. Ibyo bigakorwa n'abayobozi b'amashuri batanga ibiharuro bitari byo by'abanyeshuri bafise kugira baronswe amafaranga yisununuye asahiriza abanyeshuri, gutyo bakaja baravuga ko hari abahebye kandi batigeze biga kuri ayo mashuri. Umushikiranganji w'indero n'ubushikiranganji François Habyarimana asaba abayobozi b'indero mu ntara gusuzuma neza ibyo biharuro. Ibyo akaba yabishikirije kuri uyu wa 7 Ndamukiza umwaka wa 2023 mu nama yakoranije abakozi bakuru muri ubwo bushikiranganji hamwe n'abayobozi b'indero mu ntara yabereye Igitega. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utarabyonda kuri sabone ko wabyondaho kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.